rero turashije kumviza amajambo y'Imana bibiri tugiye ikintu kidasanzwe ikigwa cy'umutwe kivuga ngo rufunguruzo ruzana impinduka w'ibihe bishasha ubwiza bushasha. Alléluia. La crête qui déclenche la nouvelle gloire. Ayo ubwiza budasanzwe tugomba kugira. Alléluia. Rero ndashaka ndakwingize kubibaza z'Imana. Ugire mwemye ndakunda kuvuga ngo ugire mwemye yaragwishurira. Burya nazanye ishurirwa ridasanzwe kandi iri shurirwa rirafatanye n'ahantu no munsi Imana tubona. Rirafatanye n'ahantu kanaka Imana igomba itwinjiza. Alléluia. Rero biri tugiye ngo guhishurirwa amajambo yawe Zaburi 119:130. Psalm 119 verset 130. Bivuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco. Ngo kandi kugaha abatunga iki ubwenge. Tuko turavuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco. Ndashaka tutahore hamwe kino kintu turi mu ihanga guhishurirwa amajambo y'Imana, guhishurirwa amajambo yawe bizana umuco. Rero ibanga ridasanzwe nakuzaniye kugira ngo umenye ibanga ry'ubwiza. Tuko turavuga ubwiza budasanzwe ni umuco, ni umuco uza kugaragara. Ubwiza ni ubwiza bw'Imana buza kuganza aho. Alléluia. Rero umuco guhishurirwa amajambo y'Imana kuzana umuco. Iyo ahishuriwe uronka umuco umaze gushika kuca guha ngo abatunga ubwenge. Iyo umuntu ahejeje kuronka umuco muri we nta kindi kiba gisigaye no kugira iki no kuca atambukira mu uwo muco aba yahishuriwe. Alléluia. Ukugaha abatunga ubwenge myandi majambo guha amaboko ivyo gukora, guha amaguru ivyo gukora. Amajambo iyo ahishuriwe ucumenya ibintu kanaka ukwiye gukora, ucumenya ibintu kanaka ukwiye kwexerce. Alléluia. Wishurirwa amajambo yakuzana iki umuco. Ndashaka mutahore kino kintu ni bizana umuco. Urakeneye umuco muri domene kanaka. Ibintu urimo ahantu kanaka uhagaze ukeneye wishurirwa ikintu kanaka. Ukeneye kuronka umuco aho hantu uhagaze. Imana yabwe icyubahiro. Rero nta kintu ukeneye kumenya umuco. Uhishurirwa umuco. Alléluia. Biri tubwira ngo byose ibyaba amasezerano y'Imana byose muri Kristo Yesu ni ego kandi kandi nta kintu na kimwe no munsi Imana iri kirakora. Ivuga ngo Imana no munsi iri mu karuhuko. Yararangije ibikorwa byayo. No munsi Imana iri mu karuhuko kadasanzwe. Alléluia. Ibikorwa byose yaragejeje. Gikenewe no kumenya umuco, ukamenya n'igihe cyawe cyo kugaragazwa mu rugezo rudasanzwe. Nigihe umenya umuco ugahishurirwa umuco aho uri aho uhagaze. Ndashaka umenye ngo hakeneye kuhishurirwa umuco. Imana yabwe icyubahiro. Kuhishurirwa umuco nta kindi kintu gikenewe bisaba kuhishurirwa umuco. Rero guhishurirwa amajambo yakuzana umuco kandi kugira ngo abatunga iki ubwenge. Alléluia. Guhishurirwa amajambo yakuzana iki umuco kugaha abatunga ubwenge. Daniel atubwiye ngo yamenyeshejwe n'iki? Yamenyeshejwe n'ibitabo. Iminsi Imana yari yaravuze ko bazomara mu kinyagano imyaka 70. Yari karasoma ibitabo acamenyeshwa n'ibitabo. Yari ahantu yicaye kanaka ibitabo cyaramenyesha ati Daniel umwanya mwategerezwa kuba muri hano hantu wararangiye. Daniel cyarabimenya amaze kumenya ati nibikiri mu minwe y'Imana ndamenye ibanga ridasanzwe. Yarahishuriwe yamenyeshejwe n'ibitabo n'ijwi ry'Imana. Yaronse ijwi ry'Imana biciye mu bitabo. Twarize uburyo twumva ijwi ry'Imana ushobora kuryumva biciye mu bitabo cyangwa mu audio kanaka cyangwa video kanaka cyangwa mu ndoto cyangwa mu ijambo ry'Imana uko urasoma ukamenyesha ikintu kanaka. Alléluia. Daniel yamenyeshejwe n'iki n'ibitabo. Imyaka bategezo kumara yamenyeshejwe n'ibitabo. Hari ijwi kanaka yamumenyesheje ati imyaka mwategezo kumara ni menya ngo ajye kuraba asanga iyo myaka yararengana. Daniel avuga ati bitubwira ngo acyashira umutima gutahura muri Daniel chapitre 10 verset 12 ngo yacyashira umutima gutahura. Yashize ahantu ho gutahura. Yashize ahantu ndashaka tumenye kino kintu kugira ngo tumenye umuco kugira duhishurirwe ikintu kanaka kidasanzwe. Umuco kugira ugaragare nuko tutahura. Daniel yashize umutima gutahura. Abati ndashaka kumenya imyemu iri behind. Ndakeneye kumenya ikintu kiri nyuma y'ibibi. Ndakeneye yashize umutima gutahura. Yaciye ahantu arasiguza Imana. Acaja ahantu ko kumenya atahure impamvu iyo myaka yarenganye. Yari yaravugishwe n'umuvugishwa n'Imana Yeremiya kandi umuvugishwa asanzwe. Yari umuvugishwa n'Imana adasanzwe. Alléluia. Ari parmi les grands prophètes. Yari umuvugishwa adasanzwe mu prophètes bakuru. Asashye umutima gutahura. Si ikibazo cy'Imana. Asati Imana urumva aya masengesho yiwe
yariko ashyira umutima ariko arihana avuga ati iyo bica hose birashoboka ko mwe muyera mwisuriye ni kubw'ibyaha by'ubwoko bw'iwanyu, kuko Imana igihe ibyaha bigaragaye Imana ikivamo. Bireba ngo abakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Rero ubwiza bw'Imana nibwo dukeneye, turakeneye guhishurirwa ubwiza budasanzwe. Rero Daniyeli yaciye ashyira umutima mu gutahura, ashyira umutima ku kubanza. Rero shaka umenye ngo ibanga rya mbere no munsi nakuzaniye, shyira umutima ku gutahura kandi wongere ubaza. Rero kukubanza Imana mu question Imana ntuze nk'uyagresa cyangwa yishira ko amakosa, ishira amakosa kuri wewe. Iyo bica hose Imana yacu ni nyakuri, iratunganye. Imana yacu ni umunyakuri arengeje cyane. Haleluya. Namamunda bako ibintu kanaka naramya naratahura ibyo narashikako si kibazo cy'Imana, ni kibazo cy'Imana. Namamunda ubwira Imana ati Mana ni gihe kitaragera cyane umenyeshe kino kintu, ni gihe cyo cyarenganye cyane, ni gihe n'umenyekana kanafise ko gushobora kugira ngo porte ico kintu nakiri ico kintu. Haleluya. Kuko biriba ngo iyo Samura kwa kiri umwana ntatandukaniye n'umugura. Haleluya. Bidusaba iki? Bidusaba kugira ngo tumenye gukura. Hari ibintu tuheshwa no kubera kitwakuze nk'abana b'Imana. Haleluya. Nibihe n'igihe kitaragera, hari n'igihe usanga cyararenganye. Haleluya. Bene data ujya mwe mu Imana yanyemeje mari no kuranira. Haleluya. N'umuntu wese azokurikirana ino video burya igihe cyararenganye. Cyakubwira ko igihe cyarenganye. Mwe mu Imana yabiganirije kweli. Haleluya. Ndiko mvugishwa namwe mu Imana. Haleluya. Burya iki gihe cyo kwishyurirwa ikintu kanaka, ugwishyurirwa amajambo yakunza n'umuco kandi bwahawe tumubwenge. Rero Daniyeli yashyize umutima wo gutahura, ashyira umutima ya gutahura no kwicisha bugufi. Sinzi ko mbona amasengesho yiwe yashyize umutima wo gutahura. Rero turakeneye kugutahura, tumenye tubaze ati Imana nike niye mpembe behind nike kintu kana mbwira mishurira ikintu kiri nyuma y'ibintu mishurira. Yashyize umutima wo gutahura, bwirukiro ndazi neza uragororotse uruwera. Haleluya. Kandi Imana iratubwira ngo nzanye imburano zanyu tubaramo. Haleluya. Shinga urubanza unagize iradupermete ntabwo nzo kubwira ati mbwira nganiriza nike kintu ukeneye kushika byagenze gute, niyo mpamvu ni ikintu ko cyama kigaruka, mbwira nganiriza Imana. Rero ukeneye umuco mwiyo domerekana, ukeneye umuco udasanzwe. Haleluya. Urakeneye umuco. Haleluya. Gira mugenzi wawe turakeneye umuco. Haleluya. Urakeneye guhishurirwa. Nasenze kugira ngo Imana inze kuduha guhishurirwa. Ndababwije ukuri umuntu wese aza guhishurirwa, aza kumenya ikintu kanaka, bituma urota Imana ikuganiza ikintu kanaka. Daniyeli yamenyeshejwe n'ibitabo. Mwemwe yashobora kumenyesha uno mwanya turiko turiga, urashobora kumenyeshwa no mu ndoto ukamenya ngo urakoze mwemwe ko mushimira ati c'est fini, dossier iraheze. Daniyeli dossier yakihera uwo mwanya nyene haciye impinduka mubi wabo bose, umuryango ubwoko bw'iwabo igisagara cy'iwabo cyose kica kiragira impinduka iragaragara. Yasize umutima gutahura no kwicisha bugufi, kugutahura akeneye umuco, kugutahura akeneye kumenya nikeke, kugutahura no kwicisha bugufi. Haleluya. Iyo tuvuga kwicisha bugufi, Daniyeli yaje avuga ati Mana iyo umuntu ataramenya ashobora kuza avuga ati Mana aturabona nsenga gatatu ku munsi, ndisonzesha igihe cyose, ndagororotse ariko nta kintu kimwe nta mpinduka ndabona. Burya uri kwicisha bugufi, uri kuragresa Imana ati ntiwabonye ko nagororotse, ntiwabonye ibintu ntiwabonye ko ntaboneka hari ubwiza budasanzwe kuboneka, hari igice kanaka, hari ubufambe Imana yakwemetse ku buzima bwawe yamuhagaragara ku buzima bwawe ikiri nacyo ati hari ukayanga ndaba ubwiza bw'ikino gisida umuco washyize ku buzima bwawe. Umwiza muzitanye nzotwikira amahanga ariko weho aze Imana yo cya hose. Haleluya. Yo cya hose ushobora gihe ikintu cyabaye iri jambo ry'Imana waturunga rw'icaza kwakazira ni Ezekiel karasenga no sengesha cyane kuzimya sho kuhimba burya mutazira. Haleluya. Bikunze ariko Imana Imana kubera iki wemera ko niko ndapfa no situation, kubera iki wemera ko impfa yari Yesu yaraje kwanonsa urupfu, hama le grand prophète encore aje kwanonsa urupfu kuri Ezekiel ngati no Ezekiel cyatambuka ibyo Imana yamukoreye ibyo yakoranye n'Imana ati kuzimya aho guhimbaza ninapfa none nidazo guhimbaza. Umuntu ashobora gupfa gute, ashobora muri situation kiramwica kanaka mugabo kuzimu ntagira iki nayibazo. Haleluya. Rero yasize umutima wo gutahura no kwicisha bugufi, ntanushe umutima bati Mana ndazi neza ku muntu, ndazi neza kunyitwaritse mishurira ahantu magaze nike kintu kitagenda neza, nike kintu nike niriheba
Haleluya. Ikimana izokora izo guhishurira kandi maze kugwishurira uzofata umwanya usenga. Haleluya. Kuko biroroshe cyane umaze kumenya ikintu biroroshe kudetwiza. Haleluya. Kuko Imana yaduhaye ubushobozi bwo kuranga no gusamagura no gukora. Nibwo ubushobozi dufise gukora mu bizera. Haleluya. Yamenyeshejwe n'ibitabo bimwe yashobora kumenyesha bice mu irondo. Haleluya. Bimwe yashobora kumenyesha bice ahantu kanaka. Wowe uri kuraganira n'umugenzi wawe akakumenyesha ukamenya ati terega ndumvise. Haleluya. Umuntu akazana agatemonyashe ukwibaza ngo agatemonyashe gasanzwe kumbe kariko kavuga wewe. Niyo mpamvu yo abera bakoranye bariko baganira ivy'ijuru igihe cyose namaniteze kumva ijuru ry'Imana. Iyo turiko turaganira n'umuntu wese yavutse ubwa kabiri Imana yokoresha ni n'umuyaga yokoresha kugira ngo ijuru ryawe. Haleluya. Yamenyeshejwe n'ibitabo. Haleluya. Imana ikumenyesha ifise inzira nyinshi yo kumenyesha Imana ikumenyesha. Haleluya. Imana ikumenyesha. Haleluya. Imana ikumenyesha. Dani yamenyeshejwe n'ibitabo. Kiri cyo gihe cy'umenya cy'uhishurirwa umuco uza mu buzima bwawe. Hari umuco dukeneye mu bitwereke, hari umuco udasanzwe. Rero yamenyeshejwe n'iki? N'ibitabo. Bashobora kumenyeshwa n'icyo